Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Turashimira Imana Data wa twese wo mu ijuru ko yongeye kuduha akandi karyo keza kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Imana yarakoze kuturinda, Imana yarakoze kudutabara, Imana yarakoze kutuzitirira, Imana yarakoze kutugwanirira. Kubona turiho duhumeka impwemu z'abazima, soko Satani n'abadayimoni baryamye, soko bagiye mu karuhuko, ariko bakomeje gukora ijoro n'umurango, baguteze imitego myinshi, ariko Imana yarahabaye, Imana yaragutabaye, Imana yarakugwaniriye. Iyo ataba Imana ntuba ukiriho, iyo ataba Imana ntuba warafashe ingendo ugashika, iyo ataba Imana ntuba waragwaye hanyuma ugakira. Imana niyo yabikoze mu buntu bwayo budasanzwe, mu rukundo rwayo. Ni Imana niyo twirata yonyine gusa, nta kindi kintu na kimwe. Ntitwirata abakomeye b'inosi, abahambaye, ariko turirata ubuntu bw'Imana, turirata imbabazi z'Imana, turirata ineza y'Imana, ukugira neza kwayo. Mu kiganiro Saveur Divine uno munsi ndabahaye ikaze, mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Tukaba tugira turabe ijambo ry'Imana dusanga hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 5, duhere ku murongo wa 6 dushikane ku murongo 8. Haravuga ngo hahiriwe abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko ari bo bazohazwa. Hahiriwe abagira imbabazi, kuko ari bo bazozigirirwa. Hahiriwe abafise imitima itanduye, kuko ari bo bazobona Imana. Amen. Turaba ijambo rivuga ngo abahiriwe ni bande. Ijambo ry'umutwe mbona muri Bibiliya riravuga ngo Yesu yerekana abahigwe abaribo. Abahigwe ni bande none? Bibiliya ntitubwiye yuko abahigwe arababa mu mazu meza meza kandi akomeye. Ayo mazu turayakeneye, munyumve neza, ayo mazu turayakeneye. Bibiliya ntitubwiye yuko abahiriwe arabafise amafaranga menshi. Amafaranga turayakeneye kandi munyumve neza. Turakeneye kwambara neza, turakeneye imibereho myiza, turakeneye kubaho dushobora gukora ingendo, kugira ingendo iyo tugomba bikatworohera. Turakeneye kuba twoba dufise ubutunzi, dufise abagenzi benshi, kumenyana n'abahambaye b'inosi, turabikenera, naco byica. Ariko nubwo tubikeneye, ijambo umwami Yesu yavuze abwira abigishwa biwe n'abo bari kumwe, ishengero ryari kumwe nawe, ntiryashimikiye ku byo twebwe turabisha amaso y'umubiri, ntiryashimikiye ku miduga, ntiryashimikiye ku myambaro, ntiryashimikiye ku matungo, ku butunzi dufise, ntiryashimikiye ku mashuri twize, ntiryashimikiye ku buzi dukora. Nubwo ibyo tubikeneye, ariko ngo harahire abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kandi abo ko babifise bazohazwa.
igihe turimo ngaha muri ino si ntikiguhamagarira cyane kugororoka, ariko kiragusunikira cyane. Wagomba utabereye maso ubugingo bwawe ngo ufate ibyagizwe by'uhoraho ari ryo jambo ry'Imana, ngo bishyire ku mutima wawe, ngo bibemo, ngo bigenderemo, ngo wame ubirimbura ku murango no mu ijoro. Iki gihe kigusunikira kutagororokera Imana. Ugiye kuraba impinduka zigenda ziba hirya no hino, hari ibintu byinshi biza bigomba kudusunikira kuva mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko utagendera mu ijambo ry'Imana. Ariko Bibiliya yakubwiye ngo gira inzara n'inyota byo kugororoka, kuko uzohazwa mu isi izoza, uzohazwa. Imana izokugirira neza. Gira inzara n'inyota kandi ubirondere, ubikore byo kugira neza, byo guhagararira ukuri, kuko ngaha mu isi Satani azorondera kuguteza kudahagararira ukuri, kutabaho ubuzima buri mu muco. Satani azoguteza kurondera kubaho ubuzima budahuye n'ijambo ry'Imana. Ariko niwafata ibyagezwe by'uhoraho ari ryo jambo ry'Imana, ukabishyira mu mutima wawe, akaba ari byo ugenderamo, akaba ari ryo rikumurikira rino jambo ry'Imana, ikaba inkinzo witwaje, ikaba inkoni wishimikiza, kikaba ikirore wirabamo, indorerwamo abakoresha ikinyarwanda. Mu isi izoza uzohazwa. Hari abantu batuntuzwa n'ibyaha bibera muri ino si, nukomeza utunture kubw'ibyaha bibera muri ino si. Komeza utunture uririra Imana kandi kubw'akarenganyo kabera muri ino si. Isi izoza, iyo ukugororoka kuzobamwo, uzohazwa. Yarabandanije Umwami Yesu aravuga ngo hahiriwe kandi abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Mwene data uri kuranyumviriza, ndakwinginga kugira imbabazi, ugirira imbabazi abandi. Uwo wese yaguhemukiye numugirira imbabazi. Igihe utarababarira, nakubwiza ukuri yuko wewe nyene urazibiye umugisha wawe, uriboshe wewe nyene, urihemukiye wewe nyene. Tanga imbabazi. Birashoboka umugabo uwo mwubakanye, yaba umugabo yaba umugore yaraguhemukiye, mugirira imbabazi, kuko nawe uzozigirirwa. Ufise amahirwe menshi ku Mana kuko wababariye. Birashoboka hari igihe wabayemo, ico gihe mbere waracanditse, niyo tariki yigeze uratuntura cyane, hari habarira, hari habirirwa mu nzu, bakaba bababaye cyane. Tanga urubabarira ico gihe coye kugutuntuza. Uhanga amaso Yesu, niwagira imbabazi nawe uzobabarirwa. Nubabarira uwakugiriye nabi. Ntutangure guharura uburemerezi byagize kuri wewe, ingene yaguhemukiye, ariko tangura wibaze, Kristo Yesu yatubabariye ibinganiki. Reka ndakwibutse yuko Yesu nta na kimwe yasigaje, nta na kimwe yasize, byose yarabitubabariye. Kandi imbabazi twahawe n'Imana, soko twari tuzibereye, soko twari tuzikwiriye. Ico twari dukwiriye kwari urupfu, kwari ukurakirwa. Ariko Imana yaduhaye ico tutari dukwiriye, itugira n'ico tutari dukwiriye. Ubu turi abana b'Imana kubera twababariwe. Uwo wese yakugiriye nabi, ndakwinginga numubabarire, kugira ngo nawe uzobabarirwe. Kandi urafise urwo rufunguzo kugira ngo n'umugisha wawe w'ukuri uturuka uva ku Mana ugushikeko, ugira amahoro yuzuye muri wewe, unezerwe muri wewe nyine, ubeho ubuzima muri mu munezero, ubeho ubuzima ushingira intahe, ubeho ubuzima n'Imana inezererwa ikavuga
ikavuga iti by'ukuri ni umwana wanjye, baramuhemukiye, baramubabaje, ariko by'ukuri yagendeye mu ijambo ryanjye, ijambo ryanjye ryaramumurikiye, yaratanze imbabazi, yarahariye. Yarabananije aravuga ngo hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Imitima itanduye tuyigira mu gihe tugendeye mu ijambo ry'Imana. Uwanditse Zaburi ya 119 umurongo w'9 yaravuze ngo umusore azokwezesha inzira yiwe iki, azoyezesha kubaho nk'uko ijambo ryawe rivuga. Iyi mitima tureka kuyanduza mu gihe tubayeho tugenze nk'uko ijambo ry'Imana riduhamagarira kubaho, mu gihe turiko turakora ibyo Imana iduhamagarira gukora, turiko turakora iby'ubugombe bw'Imana, mu gihe turiko turakira kandi tugashitsa ubugombe bw'Imana. Aba barahiriwe rero kubera yuko bafise imitima itanduye, abo nabo bazobona Imana. Muntu ufise umutima wanduye ntuzobona Imana, ariko ndakubwira ngo urondere kugira umutima utanduye kugira ngo uzobone Imana, uzobane n'Imana. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza, tugire inzara n'inyota byo kugororoka, tugire imbabazi kugira ngo natwe tuzobabarirwe, imitima yacu tuyishyire kure y'icyo twanduza cyose kugira ngo tuzobone Imana, tuzobane na Yesu. Yesu abahezagire.